uryoherwa ntuje kuraba urukino urabona yuko amashampiyona yatanguye ejo bundi tuzokumva Ligue des Champions zitangura none wewe nimba uvuga uti jewe ndumukunzi wa equipe kanaka genda ugure umwambaro hamwa utegura uvuga uti samedi mfise urukino na equipe kanaka jewe nimba ndi Arsenal dufise urukino n'umugwi wa Aston Villa n'umugwi w'abakarisha ati jewe rero ntabwo bafise ngiye kuraba hamwe n'abandi nambaye umwambaro nivyo ejo bundi hariho abantu nasanze bariko bavuga ati twe tugira dutegure urukino rwa bye bye vacances bavuga ko bagomba kugura imayo nshasha nibanyarukire kwa Boss John abahereze bari abahuruke kabisa bavuga bati dutegerezwa kukina twambaye imayo nshasha zimeze neza rero nibanyarukire kwa Boss John kabisa iki navuze nimba wowe ufise umugwi urumva nimba ufise umugwi ukavuga uti jewe ndafise umugwi ariko nshaka abakinyi banje ndabambike neza kubera iki uri kurajuragirika ja kwa Boss John umubwira uti mpa ipere izi za mfise equipe ushaka izubururu ushaka izugwatsi rutoto ushaka izumuhondo abafise ariko nikindi amashazibe shazibe kubona yuko no munsi ntitubone babake muri 3e division ukumva ko ca babwiye ngo mwe ni mwambura abandi mwambara ivyo nibikibaho amashazibe kwa Boss John arahari nimba umukinyi ushaka kumugurira ibotine nshasha wa mukinyi wa première division we ntutangurana ya botine nyene wakinisha sezi heze kwa Boss John ari mama botine kabisa iminota utavuga ati aha nzoja kuri synthetique kabisa ari je babone uziko ushaka kuja mu kibuga Novance wambaye ibotine ya yindi umuntu abo oblige yo kuraba kubera kureho ibifise ubwizi bifise n'umupira uca wiyongera ufashe bose bavuga ati mbega umuntu ashobora ati Novance jewe sindamuzi ariko arakina atujya afise igodi isa guryanya okay urumva kwa Boss John zirahari ntugira ikibazo ico mvuga kiki hari ikintu uvuze sinogenda ntakivuze ko urazi gufata amahera yawe ukayarungika nko mu Buganda ukwezi urindiye imayo iyumvire kwa Boss John uharengana iyumvire itike ya 2 dufate ya 2 na 2 birimwo naho gute nk'umuntu basava kure 2 ubushitse muri centre ville iyumvire twebwe turi ngaha ho turi muhira kwa Boss John rero uno munsi hari abantu baja mu masale kuraba ama match hari gihe uvuga uti jewe nkunda umugwi wa Manchester United ngiye kuraba match uno munsi ko turumva ama association y'imigwi ariko aravuka none gashawe wazomya gukunda uwo mugwi gute iyo ugiye wambaye uyo mayo hari ushobora kubona akavuga ati twatsinze urumva après le match twicarane dusangira tuganire hama nitwaba benshi twiyumvira ingene tugira aka association tuzoze turahura duhorabira match hamwe dugira imigambi yo kwiteza imbere ivyo vyose azobimenya ariko akubonye wambaye mayo nkiyo yambaye ukunda abona ko ukunda byose navyo ni kwa Boss John we wiciraho kukabeyi keza aguhima ushaka nawe ukitagatira nuko rero shampiyona zatanguye nture guca kwa Boss John ariko umukeneye ukamubwira ati je nkunda uyu mugwi nari nshaka umpe imayo zinganuko aka telefone akaguha umubaze naho umubwira ati nshaka imayo za Dortmund cyaje za Bayern Munchen 40 zirahari harya rero ni 79 amajana 8 na 21 amajana 2 na 97 79 821 297 umuhamagara mubwira uti kumbure jewe boss bari bambwiye yuko ufite amabotine meza ndashaka kuronka ibotine 8 atakubwira ati nukuri byose birahari wewe ingo hama wipime uraye gutataha uryohe tumiri party twose turahari kabisa nuko rero tubandanya n'amakuru reka dusimbire ku mugabane wa Afrika Novance nuko ikintu gihari nuko muri Cameroon ubu ntibimeze neza hagati ya Mark Visi n'Uwiswe Samuel Eto'o umwe aravuga ati ibi
je nshaka tuzokidere kuri yitere uyundi ati je nshobora kumbwira ibintu ko wanshizeho nubu haracari imvururu ejo bundi ariko aravuga ku radio kanaka Mark Bruce muri vacances avuga ati jewe no kuri ibiriko biraba hagati ya president wa federation na jewe byaje bibindaba je narahawe akazi ndafise kaedo charge yiwanje ntibashobora kunta ikintu nkora canke iki kandi no munsi afise ikintu ashobora gukorerako kuko ejo bundi twumvise abakinyi bamwe bavuga bati twebwe twaza gukina kuri Rigobert Song atakira kimwe cyateguwe bana ba pro bakaza gukina bakabona ibintu ariko arabereka ama systeme bido akavuga ati ibintu nibiki ariko no munsi uyu yavuga ati uyu mubiri garashaka kuvuga ati jewe ndabazana utuntu twiza akavuga ati ibintu ni sawa uno munsi bagatsinda imigwi warabonye amamatch ariko baratsinda ryari bagatsinda batsinze Cap Verde menga ndi batsinze nde izi match za qualification za CAN match imwe ya qualification ya Coupe du Monde menga ariko ukabona yuko equipe imeze neza uno munsi avuga ati no je ntushobora kunkanga muri eto nawe ati je ndakubwira ibi bizogenda ukurera ivyo bintu rero nimba bizoherera he nta ubizi nuko reka turindira ariko ni hasigaye imisi mike kugira ngo icerekeye ariko izuguruzuguru mu gihugu ca Cameroon umuntu arashobora kwibaza mbega izohera ryari izohezwa niki yane shora gwera ko ni Brad Ofe umwe avuga ati jewe ntunkanga uwundi ati we naje ntunkanga ariko kiki urazi cyo maze kubonamwo muri Cameroon biraboneka ko hariho utuntu twudukosa twinshi twari dusanzwe twigaragaza ariko uyu munsi eto urabona ikaravuga ati iki kintu ntigishoboka mugabo kubera ko ari utuntu novuga twarakayike bahozemwo bavuga ati twe dutegerezwa kuguma kwibi dutegerezwa kuguma kwibi kandi ugacu usanga nabo bantu bariko mu mupira nta kintu kinini ariko nk'ubu twovuga umupira nyafrika tutegerezwa kumushiramo aba ba Didier Drogba barafise ikintu bazi aba ba Yaya Toure ariko uyu munsi curaba ibintu biri muri Cameroon kuza kugwana na twebwe kuri journée ya nyuma kugira babe qualifié nta numwe yavyibaza ko byoshobora kuba urabe uyu munsi muri CAN heruka bavuyemo ryari bavuyemo hakiri kare kubera iki zuguru uyu munyegori wabo wa Maniu ni Andre Onana yitavye urukino rwa kabiri urukino rwa mbere rwahejeje kubona ko hari utuntu twinshi muri Cameroon bategerezwa kuvuga ati umwe akavuga ati reka nkwegeraha uwundi ati nkwegeraha uwundi nkwegeraha ndabona ko ikibazo cyo muri Cameroon kabisa kiragoye cyane kiracagora reka tubirindire ngene bizogenda ariko uwiswe Mark Brice umuselectionnaire wa Cameroon na Samuel Tasanzo arongoye ishami ry'umupira w'amaguru muri Cameroon icuka si ciza na gato gushika nubu ntituzi aho bizoherera nuko igihe cy'isazi ngahe zitandatu zirenze ko iminota 27 reka rero dusimbire ku makuru ya hariya Iburaya Novance amakuru ya hariya Iburaya nuko ku munsi wejo niho twamenya uwiswe umukinyi Ike Gundogan umukinyi w'umudagi avuga ati jewe ivyerekeye gukinira umugwi sero gihugu ndabihagaritse ndabirangije abasigaye abana bakiri bato ni mubandanye je ivyo nagize birakwiye Novance uducishije gatoyi amwe mu majambo yanditse ugerageze kuya sigura majambo yanditse asezera umugisa gihugu nuko ni Ike Gundogan kabisa kuva 2011 abarizwa mu mugwi nserukira gihugu w'abadagi urabona ko yaje kubavuga ati inyuma yuko bamwe n'abandi bariko basezera Thomas Moramenga heruka gusezera urabona nawe arakurikiye Cher Football Allemagne après quelques semaines de réflexion j'ai décidé qu'il était temps de mettre en terme à ma carrière en équipe nationale ati nyuma rero yiyinga nyinshi nibaza ati nahisemwe rero kugira ico mgize kubijanye na carrière yanje mu mugwi nserukira gihugu ati naravyibadije ko cyane j'ai repensé avec une grande fierté aux 82 matchs internationaux disputés avec mon pays d'origine un nombre que je n'aurais jamais pu
imaginez lorsque j'ai fait mes débuts en équipe nationale senior en 2011 ati narabyibajije ko cyane ati ni novuga ati n'ibyishimo byinshi gukina ama match agira kuri 82 ati sinibaza ko ico gitigiri no gishiga ko kuva ntanguye gukinira iyi equipe yanje muri 2011 mon point culminant a clairement été immense donné d'avoir pu diriger l'équipe en tant que capitaine lors de nos championnats d'équipe à domicile l'été dernier. Après toutes ces années, nous avons enfin réussi à rendre à nouveau la fierté de la nation. Le fait que j'ai pu y participer me rend très heureux. No kuvuga ati rero ikintu nyamukuru catumye mpitamwo tinuko kandi nanahiswemo kuba umukapiteni novuga w'iyi eho iheruka kuba yabereye mu gihugu ca Allemagne ati rero iyo myaka yose ati twaragerageje gutanga umunezero ku gihugu cacu ati naco gituma byatumye rero ngira nezerwa cyane mais avant même le tournoi je ressentais une certaine fatigue dans mon corps et aussi dans ma tête qui me faisait réfléchir. Et les matchs au niveau des clubs et des pays ne diminuent pas. Ati rero ikintu cabintumye cyane ati niyumva mfise uburuhe haba mu mubiri haba mu mutwe ati byatuma rero niyumvira cyane ati haba kuri club inkino zaba nyinshi ti ku gihugu izo nkino zikaba nyinshi ati rero uburuhe ni bwinshi je continuerai certainement à être en face de cette équipe nationale et j'espère vraiment que la tendance à la hausse pourra se poursuivre ensemble ati rero nzobandanya ndi umufana w'iyi equipe kandi ndi kumwe namwe ti kandi ni equipe nibaza ko izoguma iri hejuru rien ne pourra rien ne nous empêchera alors d'être l'un des prétendants les plus proches au titre de la Coupe du Monde 2026 ati nzoba kandi ati nta kizombuza kuba umwe yegera mu bashobora gufasha iyi equipe igatahana igikombe cy'isi ca 2026 muri rusangi mubegera gufasha iyi equipe muri Coupe du Monde ya 2026. Nous avons un entraîneur fantastique, une équipe vraiment forte et un grand esprit d'équipe. Tire turafise umumenyereza w'igitangaza ashoboye ati turafise na equipe y'inguvu ati ndetse ifise na niyo esprit ya equipe. Rero yarangije avuga ati merci à tous les fans ati ndashimiye mwebwe abafana les employés les entraîneurs les coéquipiers qui m'ont accompagné dans ce voyage ati nkashimira kandi nabagenzi banje abamenyereza ati nabadufashije ati naba ba coéquipier no kuvuga abakinyi bagenzi we bamufashije muri ugo rugwe ati c'est un honneur ati wari umunezero merci Allemagne ati urakoze Budagi votre ike no kuvuga ko rero Ike Gundogan yamaze kuba yandika ugwete yandikira no vuga igihugu ca Allemagne asezera muri rusangi ariko Kiki urumva ko atagiye kure ya equipe avuga ati nzoyigerageza sinzoyiba kure muri gikombe cy'isi cimirije ca 2026 nuko rero nuwiswe Ike Gundogan yasezeye mu mugwi serukira gihugu w'Ubudagi National Mannschaft ku myaka 33 ari mu kwiza 34 mu kwezi kw'icumi tariki 24 aza kwija mu myaka 34 rero vyumvikana yuko uwo mukinyi nkuko yababwiye ati mazi igihe ndavyumvira ati rero nabonye yuko ari ibintu bikenewe bivanye n'ukungene ndabona yuko imyaka kiragenda kandi n'uburuhe imigwi nako inkino twukina mu maklube inkina mu migisero gihugu abari nyinshi harageza aho mbisa abana bakiri bato nuko ariko nyuma y'ivyo Novansi aravuga ati n'umukinyi Ike Gundogan vyabonetse yuko wenye n'ubwiwe yoba yisabiye
mu mugwi arimwo amaze y'umwaka umwe kuko razi ko yaje umwaka uheze amaze y'umwaka umwe kumure n'amezi make mu mugwi wa FC Barcelona ariko biravye akaraba ati uyu mugwi wapi jewe sinda wiyumva ko kabisa harageragaza rasaba ati nukuri je ndabe ko no kwigira cyo bundi baravugana n'uwiswe Hansi Flick aravuga ati twaravuganye turacaganira nk'umumenyereza we aravuga wewe arafise ko acateza kuvuga akavuga ati reka tubirabe tuzovugana nawe ariko ico mbona ashobora kuguma ngaha mudagi wiwabo ariko we ingingo isani yafashwe Gundogan gusohoka nakanya gato bizoba bibaye igitangaje Novance nuko hari bari biteze bavuga ati kumbure hoba hari imigwi ego ari imigwi mukeneye hari zavuze hari za Al Hilal mu Barabu ariko umugwi wa cyugaruka wa mugwi wande wa City wa Manchester City umugwi ukomeye umugwi ufise ibikombe muri za Premier League bikurikirana umugwi umeze neza uhagaze neza ejo bundi witweretse muri championnat mu gutsina Chelsea uravuga uti mwe ntimwamenye icafise uwo mugabo ni mu munsubiza ni wigarukire Gundogan kandi kubona hariko ico kintu iyo ucumvise Novance wakibona nubona hariko hariho kumbure ugusamara k'umugwi wa FC Barcelona na bimwe na biriya abona yuko bitarahinduka kiki ni ikibazo kidasanzwe ibi novuga ati n'urugamba rwatanguye wanashaka bivuga ko rwatanguye kuva kuri match bahura na Paris Saint-Germain Padre Barcola yakorewe ikosa na Arojo ariko nk'umukenyi yaciye agenda aravuga ati kandi mu bisanzwe kuvugwa ukuri burya ni vyiza kiki yaravuze ati wari kumureka twari tubari imbere yashobora no kutagitsinda nk'akarorero muga bivugwa ko buriya bakinye ba Lamassia n'abana bo muri Lamassia ari bo bantu bavuga bati ibi bintu nibishoboka ni gute umukinyi ashobora kwagresa mugenzi wiwe hatanguye kubaho icuka kiriya gihe uyu munsi rero Gundogan ndaza kugaruka ni naho nza kubona ko FC Barcelona birashobora kuyigora cyane kuko uza kuraba uyu munsi Gundogan bariko bagomba kumwereka umuryango usohoka uyu munsi De Jong nawe nyene biri mwuko ivyo byose ni ibintu uravye bikwegana ukacuraba rero babigereranije nigi n'umwaka Aubameyang yari hari Messi ari hari kiriya gihe bavuga bati none biraza kugenda gute tugomba kuzana abakinyi hari abakinyi bari bazujya mwaka notama ba Ferran Torres kijya gihe bagerageje kandi urabe ukuntu yari yabafashije kijya gihe baje hagati muri championnat bari kumwe na ba Adama Traore burya bahisemo gusacrifier Aubameyang bibagira hano yabakuye baca baramutanga urabona ko yaje agakubita sezo imeze neza muri Marseille rero bivugwa ko ibifu ya mbere yahereye hari burya ntibari bakimubona neza muri body ya FC Barcelona kuko bajya abana batoyi ba Lamassia bavuga bati ni gute umuntu nka Gundogan ashobora kwagresa umuntu nka Rojo twabanye ngaha araca muri Athletic B kirero urabona icuka mu bisanzwe nticari kikiri ciza burya rero ivyo biriko biba na Frenkie de Jong abirimo kuko Frenkie de Jong Lewandowski bari mu bantu bari bashigikiye uyu Gundogan rero bivugwa ko uko kuba batabona ko bomwongereza biri muri bijya bintu byatumye ati nta mukinyi mugenzi we yari gushobora kuvuga nk'ibi nakaranga mutima dusanzwe dufise muri FC Barcelona ati yari gufuma bimubwira uko nyene ati muga ntaje mwitangaza makuru ati byo rero ni kimwe mu bintu byababaje n'uburongozi bareka kubivuga rero bakaca baraba uyu munsi Gundogan ari mu bakinyi bahembwa amahera menshi miliyoni 200 ku mwaka kavuga bati désormais rero we turashobora no kuca tukurekura kugira bikunde twandikishe Dani Olmo
Dani Olmo uyu munsi ntarandikishwa ariko ucugaruka ukibaza mbega Gundogan niko kanya kuri FC Barcelona kumurekura ucubona ko menga hariho ikibazo kidasanzwe uyu muguri ibaza mbega ni wa mugushobora kuzukagwana ukaraba ukuntu Atletico yikomeje turaza kubishigako ukaraba Real Madrid ukuntu ihagaze nubwo yanganije kuri journée ya mbere ivyo ntaco bivuze ku mugwi nka Real Madrid ucubona ko rero Gundogan mu bisanzwe bari bafise ikawa ariko ntibabona ko bafise ikawa muri rusangi ni naco gituma burya kuba mugarukanye Pepe Guardiola si ubwenge buke wibuke ko muri sezo iheze harageze havuga ati ndabona ko nakoze ikosa ryo kugirane gutakaza Gundogan rero uyu munsi kumugarukana ku myaka 34 arashobora kugukinira sezimwe zibiri ameze neza rero kubganje ndabona ko FC Barcelona bisa n'ibyarangiye umwanya n'umwanya dushobora kumwumva yasubiye mu mugwi wa Man City nuko rero umwana umwe nkuko bivuze neza ni Ike Gundogan agishika mu mugwi wa FC Barcelona muri buka match ya Clasico yiwe ya mbere imwe Bellingham atsinda ibitsindo bibiri kigeje kubabwira abakinyi ba FC Barcelona ati ntimwerekana ko muri abakinyi bari competitive match mwayifatiye mu minwe kuko ijya match uribuka yuko FC Barcelona yari afashe Real Madrid kabisa mwayifatiye mu minwe ariko mwebwe ntimushobora kubona yuko mushobora gutsinda match mushire mu buseriye biranamubaza gose aravuga ati no gutemeza umupira ni ciza kubera ko indana mutiyumvira gutsinda match kandi mwayifashe mu minwe rero ico sico yaramenyere muri Man City uno munsi Man City irakudomina ikagutsinda neza nishobora kudiminwa ikavuga ati twe turagabanije cyangwa turasugireje muri ibi ni igumizako pressing igumizako kwata igumizako ariko yavuga ati muri FC Barcelona harimo gufyina kwinshi harimo kwega ibirenge rero kumbura ica yoba bivugiye akavuga ati jewe reka nisokere ngafu benigira handi ku myaka mfise ndi mu kuzi 34 sinshaka kwitanga kuri iyi myaka iyi myaka ba Pedri no bokwitanga aba ba Firmino Lopez bo kwitanga aba Gavi ariko wapi mbona nabana kabisa baza umupira ariko l'objectif ya indo kuvuga ati yo kuvuga ati ya victoire sindayibona muri bo duno munsi ushobora kubona FC Barcelona cyo kudomika match yose ariko itsinzi gitsindo kimwe bakayigombora kugiriro nk'icya kabiri abari kibazo cyo bundi twarabonye bakina za Atletico 5-3 Barcelona yari imeze neza ariko Atletico irabagurukana irabigombora irashiramo n'ibindi muri prolongation batazira yoye yari binagoye uretse ko uyu Frike wewe ni equipe ya FC Barcelona kuri Xavi uyitanguje igitsinda kugomboraho byari bigoranye gose bitandukanye no kuri Hansi Flick urabona ko abakinyi nubwo batsinzwe igitsindo ca mbere burya Valence niyo yatanguye kubatsinda ubwo warabona ko bari stable bafise objectif amenga bondoye inzuki rero kubganje mu bisanzwe ntiyavuze nabi kandi burya ubuja gukira ingwara arayirata umuntu nimba kubwiye ati giruku ejo bundi Ancelotti avuze ati equipe ya FC Barcelona irakina umupira mwiza aranakebura uburongozi bwa FC Barcelona atariko yitikitaka hari umwanya wo kuyikina tino mwanya atari uwo kuyikina rero kubganje ndabona ko Gundogan kumurekura si ikintu ciza bajya abana bari bafise ibindi bintu boshobora kuza kumwigira ko burya curaba politike ya Real Madrid igituma uyu munsi Modric batamurungitse arafise ikintu ashobora kuvuga uyu munsi Gundogan yarafise ikintu yobabwira hajya hagati mu kibuga kacuraba ku ruhande rwa Real uracafise Carvajal nk'akarore muri defense hagati urafise Modric imbere ubu twovuga Vinicius ko hamaze imyaka nitwoba twibeshe afise ico yobwira bagenzi we bakaza bakabikora neza rero kubganje ndabona ko kuri FC Barcelona gutakaza Gundogan nurundi ruhombo nikimenyamenyu wamwikuye niwe avuze ati niwigarukire kandi kubuntu urumva ko arabona ko ari kintu ashobora kumuha avuga ati ushobora kuma ko no musi muri Man City biraboneka yuko kavuga ati aba
uyu mukinyi Kevin De Bruyne ubona ko kari wenyene ashobora kugena umwanya n'umwanya tuwenda aca gukeneye ngaha urabona ko sezo iheze yindi Ike Gundogan yafashije cyane gose abiswe ba Foden ba Grealish kugira ngo baduze niveau uyu nabyibuka uri ya mwaka batwara igikombe ca gatatu yari hejuru sana wibuka ko Aston Villa kuri journée ya nyuma burya bariko na Arsenal yari kikini wibuka ko babatsinze ibitsindo bibiri Gundogan yagomboye bibiri nko mu minota 5 bibiri yari match baba barahejeje rero kubwanje ndabona ko FC Barcelona nibaza ko aya makosa bariko bakora bashobora kuyicuza Xavi yaragiye washobora kubona umusubirizi wiwe barazanye Ivan Rakitic yaragerageza Iniesta yaragiye urabona nta musubirizi baronse Pedri yaraje mugura abona ibintu by'imvune biba biryoshe kiki muri equipe ya ufise sirinombre y'abakinyi bari hagati kuko uyu munsi umupira ukinigwa hagati uzorabere ya Real Madrid ifise abakinyi benshi hagati wogenda ugaharura Kamavinga Chouameni Modric Arda Güler Ceballos ba Chouameni ba Valverde urumva n'abakinyi benshi kuvuga uyu adahari uyu arashobora kuza kubikora nibaza no kubura rero aba bantu bafise ama experience ububuzi kintu kidasanzwe birabura gose nuko tuki muri FC Barcelona tuva kuri Ike Gundogan n'umukinyi Vitor Roque bamukuye muri Brazil imiliyoni 30 bagira mudana zatawe nyingere kora kina FC Barcelona kagera nkura abaye nka Emerson Royal ujya yavuye be yaravuye muri Bordeaux kiriya gihe bamuzanye muri FC Barcelona kijya gihe nawe nyene menga nta mafaranga bari bamuguze contrat yiwe yari iheze menga baramuzanye Tottenham ikivuga ati mwebwe nimuzana amahera nimuzana uwo mukinyi tubahereza gafaranga hateye bamutanye uyu munsi kijya gihe byari gushoboka ko bogura abakinyi beza wanashaka uyu munsi utanze miliyoni 60 umukinyi bariko bakwingingiza miliyoni 30 kumukinyi ntakinye match nimwe ukaca umutanga rero kubwanje ndabona ko muri FC Barcelona hari ukuntu n'uburongozi bugura umukinyi butabwiyumviyeko munsi ntushobora kumbwira uravye hari abakinyi bagera kuri 4-3 Juan Araujo baramudandaje baramusohoye Ike Gundogan agira sohoke Ferran Torres barashaka asohoka Marque Gui urumviswe uyu nawo bakuye muri Girona asubiye yitwa gute Romeo yagiye urumva ari ibintu biba Roberto yagiye Sergio Roberto yagiye urumva asosa abakinyi batari bake nkuko ariko arabivuga Yohana Laporta ati mugiye hosoka abakinyi benshi turashobora kuzana abandi bakinyi kandi beza una munsi bariko baja kuri Kremaling ati rero wewe turabona yuko dushobora kugukenera ariko turashaka sezo yiwa tuguhe imyaka 2 twari twakwemera yuko iyo myaka 2 twokongera ko iyindi ku miliyoni 16 urumva izo sezo zibiri yari guhembwa 8 million par saison ariko no munsi bari kuba negosia kuri iwe nta kuntu wo kwemera tuwagira izindi sezo twanika supplémentaire zijako wewe ukazohembwa 8 million ku myaka 4 uriko uravyumva hembwa no kuvuga zibiri kuri sezo ico ni kugira ngo wovyemera wowe uduhaye akaryo ko kwandikisha abakinyi Dani Olmo n'abandi batarandika abana bo muri La Masia urumva ahantu bari munani muri ivyo vyumviro byo kuvuga ati wowe utwemereye ibi kuko urazi no munsi Frankie de Jong ni wa mukinyi ahema amafaranga menshi no munsi muri La Liga 37 million muri La Liga niwe wa mbere uyo rero bavuga bati dukora ibishoboka byose tumusohora iyo maze kumusohora uyo ni ucubona tuhabuze ikintu ariko mukiyabwa ati je nshaka kwigumira ngaha uramunsi FC Barcelona ivuga ati twebwe turashaka uwundi muwinga ashobora kuza ngaha ko Ferran Torres yakumbure Ferran Torres nabashaka kwigumira harya uno munsi vyazirutse bavuga ati turashaka uwiswe Rafael Leao
basaze ariko ivyo n'induru gusa bazoshobora kuko AC Milan yavuze ati murafise kabasha kimiliyoni 90 baraza nayigira hari nabo bakavuga bati turafise izo twari twateguye kuri Niko zazi matari 50 twari bafise ati twongere ko no mukinyi no mukinyi Daniel ubone baramwandikisha uno munsi wo kwipera kuvuga ati Rafael yakumira 90 biragoye aho bukira mbona n'indi plan B bafise bavuga ati hari umukinyi mwende zirabure yitwa Federico Chiesa uwiswe Thiago Motta yavuga ati imiryango y'ijya mutamu wewe wigire ngishaka gukora n'abantu bagishoboye Chiesa no munsi ntari kuri liste ya Juventus ahubwo uyo hakurumva ko ari gitogo azobatoye ariko none ububuze uko agiragira nabi Niye Barcelona nuko biyemera ko bavuga bajana bunya bizobagora kimwe gusa je nibaza ko bariko baradestabiliza abandi abashobora abo babona ko badakeneye nkuko urabona Vitoroke wewe yarageze no mu myimenyerezo hariya yaciye asubira inyuma kazoza kiwe rero muri rusange nuko atabari umukinyi basumugaye wamubonye muri match voilà we wamuguze wamwirutse ko urasubira mu gati turaguhaye iyindi sezo ukomere uzocuza ku yindi sezo 30 miliyoni twarazitanze ntumuronye nakira na sezo na match na zine uciye ushaka kumudandaza je nabona ko bari gufuma bamotiza uyu mukinyi kusumba kumudandaza oya ni vya bindi uvuga uti Robert Lewandowski ari harya yego bimeze neza aguma hajya bimeze neza gusa narabonye match yiwe ya umunsi yagize imvuna akabara imvuna ya 4 match yitwa match yiwe ya City narayibonye arabona ko Roke hariho urugera atari bwagereko n'uyu Pau Victor umupeti bakuye yari muri Girona menga Pau Victor bari bamuti hariya muri Girona bamugize miliyoni 2 urabona ko integration aperezi yiwe warabona ko hari ikintu amusumbitse ameze neza mugabo uyu munsi none umukinyo uzomubona gute akarorero je ndavuga ko uyu mukinyi bwa mbere yafiriye kuri Xavi yafropingiye kuri Xavi ntushobora kumbwira umukinyi uramuzanye ntumukinishe n'imiburi na match 5-6 hama ngushaka ntumushaka nukuvuga yatakarije hariya novuga ubwizigirwa iyo nivo bari bamubonye ko muri Palmeiras uyu munsi niho byatakari ariko ndabira uyu munsi burya yarigeze kuja muri uyu musore Ferran Torres narabivuga ni gute Ferran Torres umukinisha Joao Felix yicaye yagumye amurema mw'icizere rero novuga ni umumenyereza wese ategeza kuvuga ati je nduzi wiwacu umumenyereza wese azana ivyiwiwe none suko azana ivyiwiwe rero kuri Vitor Roque uravye ukuntu uyu Hansi Flick ari kakinisha we urabona utabyerekanye rero je novuga inivo yiwe yasubiye ntisubiye inyuma kuri Hansi bavyumve abafana kumbura baramoye muri myimenyerezo yasubiye inyuma ko niveau de l'Europe ni hariya muri Brazil kumbura si nikimenyamenya burya iyo ubonye umumenyereza agusohoye mu minota 45 ya mbere urakinye minota 45 akaca gusohora ntiwagize imvune ucumenya ko hariho inivo yagushaka kutarika nuko aho hari muri FC Barcelona bivuga yuko abakinyi bifuza kubasohora ari benshi mu gihe byokunda boronka gafaranga atari gako kugira ngo bashore kurondera abakinyi bandi nivyanavuzwe ati barabwiye Ansu Fati ati wewe raburondere mugwi nawe vyo biko biravugwa hari ati mugwi ashobora kuba yawuronse mu gihe yosohoka uwiswe Gundogan we warigiriye Ferran Torres gasohoka iyi equipe nayo iratangaje abakinyi bose yagafaranga barakeneye ega naho bazoba bariko barasambura kiki ni gute kuko uyu munsi nimbuzanye uwundi mukinyi ategerezwa kwiga mugenzi w'ukuntu akina ikintu Hansi Flick yagize kwingorana ntukiye Hansi Flick ashikiye mu ngorane za FC Barcelona avuga ati uno munsi Pedri si hari Frankie de Jong si hari Ronald Araujo si hari Gavira urumva Gavi si hari urumva abakinyi bose Ansu Fati yari kabona mu myimenyerezo bahari akavuga ati je nabitegure muri pre-season bose bameze neza
oya nakubwiye Barca kwimeze neza ariko rero igaruka ryabo mbe bazogaruka kuri rwa rwego canke hazora akaruka gabanutse kuko uravye nka Araujo bavuze ati indwi zingahe adahari na mamaci nkangahe nka3 adahari Pedri ariko aragaruka wewe eske azogaruka kuri niveau twarabonye kuri Euro yaravyerekanye kuri Valence yari hasi urumva kuri Valence agomboye baracamenyereza buhoro buhoro eske Frankie de Jong agarutse bizoba bigemeze gute uyu Alejandro Balde ahari igihe aramaze mu mvune eske lo niveau ntiyagabanutse ivyo vyose rero ni intambamye ku mugwa wa FC Barcelona ko Hansi Flick azogeza gukosora nuko dusimbire mu mugwa wa Real Madrid Real Madrid rero ibintu bihari nuko gushika nubu ibinyamakuru muri Espagne haba Marca haba AS haba za Dairo Sport hariho za Mundo Deportivo bariko baravuga bati ivyerekeye attaque yande ya Real Madrid ati iriko atera ikibazo Ancelotti kuco byabonetse kuri match aravuga ati nivyo harabonetseho ibintu biga kuri 3 canke 4 harabonetse ukubona yuko abakinyi byaravuzwe ati Vinicius na Mbappe basabira ku ruhande rumwe basekanira ahantu hamwe hakaboneka amapasi atakazwa cyane gose baratakaje amapasi menshi cyane hakaboneka kuri defense ukungera umukinyi umwe muri ki ashobora kubagora Carvajal na Ferramendi bikanka haraba ama déchets technique biswe ba Rudiger hari ya mapasi batanga dashika harabaho pressing irabura kuri bande kuri kwa ba Jude Bellingham babatera amapasi kabisa birabura biraboneka yuko umugwi wa Real Madrid iyo wibuze kuko no munsi wa mukinyi yashobora gusoma urukino akavuga ati hakene ko mpindura ibi ya experience ndavuga Toni Kroos atireka ndaworganize gutya hama yama pass maremare je ntanga Vinicius aranyaruka arashobora kugira ibi agatsinda igoli uno munsi twayivuze turi ngaho tuti nyabuna l'absence ya Toni Kroos izoboneka lo seul joueur qui a de l'expérience ashobora gukora ivyo bintu ninde ni Luka Modric uyo nawe ino peut même pas jouer 30 minutes biragoye kuko ntuzomusaba ku myaka 39 umenga ntuzomusaba ngo agire pressing ku bana b'imyaka 20 we Bellingham wo kwigira we Chouameni ariko hakacabona ikindi kintu kubona umuntu yiswe Vinicius avuga ati aujourd'hui c'est moi le patron de Real Madrid negeza kugira difference ko nabonye uwiswe Kylian Mbappe vyanse uko muri vestiaire ari vyasohotse berekana Bellingham bari bakiri muri tunnel hayo kwaraza bavugana muri mita bavuye muri mita bavugana ati ibiko biraba two turibura ndabasavye mwebwe Vinicius na Mbappe mukaronka turime kubita mu igori ivyerekeye byo gucenga cyo kugira iki ntibikenewe kuko uribuka yuko ni gori ginje rya Rodrigo abakinyi 10 bari nyuma uno munsi ntituronka aho tumenera urose umupira ando de la surface kubita ishuti kuburage cyo kwinjira ariko hacaba ikintu kibi cyane ico kintu gica gutera ingorane nuko umuntu yiswe Vinicius abonye ico ca kabiri Mallorca irabagurukanye umupira barawubuze ko Mallorca none magori menshi wabonye bari gushobora gutsinda imitsindo na bine ariko kubera experience canke iki biranga barabona ko vyanse no kuba bafise umunyegori mwiza barabona ko vyanse Vinicius afata responsabilité kuvuga ngo jewe ari jewe nkina haca havamo iki harimo ikintu cyiswe individuality egoism kuco ufata ibintu minwe wenyene ucenga abakinyi ugira iki ari utera migori ari ugira iki arorke urafise buko murakinana ivyo vyaribonekeje mbega uno munsi ivyo bintu bibaye kuri Mallorca ejo nibakina kumbure na Atletico Madrid canke Villarreal canke za equipe ura yuko zimeze neza muri La Liga hazoba ikibazo mbega iyo bibuze hakuja hamwe akavuga ati jewe ndi Vinicius ndazi gucenga we Mbappe jaharya ncenzo wa kabiri mba ndaguhaye hama Bellingham cyanda guhe tugire ya jeu collectif siyo yabaye Vinicius yashase gufata ibintu mu minwe hama biramutekurukana yatakaje imipira myinshi niho Ancelotti yabona ati
uwiswe Mbappe ndamubuza uwiswe Vinicius ndamubuza Bellingham nta kintu na kimwe ariko aramfasha cerekeye ipasi cerekeye pressing urumva wewe ndabona ntacyo kuramfasha uwiswe Carvajal wewe vyanse uwiswe Muriki ariko arakubuza gukina vyanse ngene muhuza mwebwe aba alphabet dufise mwe na Mendy ariko wewe ingo asohora abakadre bangahe bari batatu Vinicius yaramusohoye arasohora Bellingham arasohora Carvajal yundi mbe yasohoye ninde umenga bara ajya Mbappe ntiyamusohoye Mbappe yasohotse arya yego umenga sinibuka urabona avuga ati ikintu yagiye kwiyumvira atevye kubona yuko yinjiza ba Brahimi ba Arda Güler muri 7 minutes restant urumva 7 minutes restant kuvuga ati jewe nari kubinjiza muri au moins les 20 minutes restantes twavuga ati jewe izi inye bompa ikintu igori ryoboneka les 7 minutes none bogufasha iki kugira aho ngene winjire muri match winjire muri bear match ça demande du temps ariko rero ivyo uno munsi muri Real Madrid ico kibazo kirahari none kiva fero pressing ninde Bellingham avuga ati none ko jewe mbona umenga mandi je nyene hagati Chouameni yego rakinira inyuma aramfasha muri ibi ariko uno munsi wa unda afise imbono yayindi avuga ati jewe ndabonye iki wewe Vinicius wewe ipointe hariya deke ndonse umupira mba ndawutanze wewe ukiruka ugatsinda igitsinda uno munsi umuntu nta uhari ese uno munsi Real Madrid nuko babajije bati none Ancelotti wewe uruhande rw'ibubamfu ruzokina konde avuga ati uruhande rw'ibubamfu uko biri kose havuyemwo Carvajal Vinicius na Bellingham rero bavuye minota ya 87 88 uyumviye wewe uyumvira bwa ati none uzokina harya ninde aravuga ati uzokina harya arahari kandi ari muri barya babiri ninde razokubaza kuri muri 9 ico kintu twakivuze Mbappe akirondegwa akiza abantu baravuga bati oyaha Mbappe yarigeze kubakina ku numero 9 muri za Monaco araza muri Paris Saint-Germain twayimugira agatera indura ati Jessa nkina wibuke ko Kiki nigeze kuvuga ati hagati ya Rodrigo na Vinicius hariho umwe bizoshoboka ko yicara ibi rero turashobora kubibona wanashaka agasubira kuri systeme ya 4-4-2 kuko uyu munsi yari yagarutse kuri ya systeme yabo ya 4-3-3 mugabo ntirikimuhira kubera iki Jude Bellingham murabona yari yarushe ni usanga ari yataka cyane no gusumbya abandi Chouameni ntuzoja kumubona bya bintu byo kwataka cyane nkuko Jude Bellingham ashobora kugira ama pressing rero katuraba Valverde nawe ni wa mukinyi ego turamuzi ku mashuti mugasi wa mukinyi aza kuba ku rukino cyane gose umwitegeko ariko ni wa mukinyi ashobora kuza akagutangaza umwanya n'umwanya yaravyerekanye muri sezo ya 2021 shira 2022 mu gutsinda ibitsindo birenga 10 ukina hagati ntibibe bari bisanzwe rero kubwanje aba bakinyi bane ategerezwa kubatandukanya mu gihe atobatandukanya iyi Real turashobora kuyibura mu zindi nkino kuko deja ubu baza baba metrije kuko urabona kuri point haba hagaragara abakinyi baba defenseur bakina bidegembya neza ni wa muntu abonye umupira Mbappe yirukira nk'ugiye gusabira ku ruhande rw'ububamfu oro akibagira ko hariho umukinyi ahamaze sezo 2-3 yigenza neza ucuraba nibi rero yanabonye Vinicius acashiramo niyo egoisme idasana nabonye yaratakaje imipira myinshi ukabona ko yaje kumusaba Mbappe ntamuhe agahitamo gutera ati jengana nifatire mu minwe ibintu kandi ivyo bintu ya ayo ma individualite twagiye turavuga ati ashobora kuba kuko no munsi abakinyi batatu umwe wose ashaka kuba umustar uno munsi umenya yuko wiswe Vinicius
na Bellingham Mbappe si cyane ariko bona bapretanda bo Ballon d'Or ariko ikindi naco avuga ati none no munsi jewe ntatsinze igitsinda muri Brazil ntivyagenze neza muri Copa America naratwaye Champions League ariko no munsi muri aya mezi abiri asigaye je Vinicius ntiyerekanye amanota aragabanuka kuko no munsi hari abandi bakibashora kwiduza akavuga ati no munsi hari andumva naka ko akora ibintu vyiza mbe none bamushinze ko ashobora kuduga ariko no munsi abantu babiri niho baboneka cyane Bellingham na Vinicius ariko no munsi ro niveau yabo iri hasi urazi ko ari mu kwezi kw'icumi bazotanga iyo Ballon d'Or none bizoca bigenda gute ko hasigaye amezi abiri ariko kandi kiki wanavuze ikintu ciza ibura rya Toni Kroos iryo rizobakorako muri Real Madrid nakunda kubibwira abantu ni kibazo kidashobora kuca gitorerwa inyisho ubunye murantunge uyu musore w'umutirke ntuze Arda Güler niwe twabonye ko iyo karite mengara yifise ariko uraboneka bivanye n'imyaka yiwe biragoye kuri Ancelotti kuza kumutanguza mu gihe Valverde yoba ari hajya atakibaza afise mu gihe Tchouaméni yoba ari hajya atakibaza afise mu gihe Jude Bellingham yoba atakibaza afise wanashaka uravye Jude Bellingham nojya mu peti nibasa n'abasangiye post rero kubwanje ukacugira rero ni ngorane ukaba wavunikishije umuntu bitwa Edouard Camavinga ayo n'umuntu yari gushobora kuza gufasha mwiyo pressing urabona yabuze burya rero ni kimwe namye mvuga uyu munsi ukabura novuga miri yimeze neza ni witege gushobora kuba ufise equipe nta equipe ubufise niki rero mwiyi myaka yose Real yajigasumbya iyindi migo wanashaka na FC Barcelona harura kuva 2006 uduge ushika 2015 baza vibari haje Iniesta Busquets bameze neza urabe mwico kiringo 2008 2010 2012 niho Espagne yajigatora ivyo bikombe nuko bari bafise bakinyi bakina hagati beza rero ndavuga ni kuri Real Madrid ikintu ca mbere bategerezwa kumenya ko batagifise wa Toni Kroos ashobora kumenya ati uru rukino ko rumeze uko ndahindura je uko none ngaho ko twabonye l'absence ya Toni Kroos yabonetse muri Super Coupe ariko tubona umukinyi yitwe Bellingham arabifashe minwe kabisa ibintu birahindutse rega kijya cari gikombe ariko kuri Mallorca kijya cari Bellingham abuze kijya cari gikombe Valverde siwe muntu ashobora kuzahindura ibintu kijya cari gikombe n'umukinyi c'est vrai ko plus défensif qu'offensif kijya cari gikombe kiki bitandukanye na equipe ivuga ati je ndiko nditegurira match ya mbere ndazi ko nzohura na Real Madrid yaranforce jigashiramwo umustar nka Kylian Mbappe itegerezwa warabona bara defanda kwataka bakatakira rimwe raba amakosa babakoresha raba babona ko bagiye bashobora kuza kubatsinda nticabuza ko baza bakagokora ikosa ni kireki kwereka equipe ya kwiteguri rero je kubwanje ndabona ko equipe ya Real Madrid isabwa gutahura ibintu bibiri isabwa gutahura ko itagifise umuntu bita Toni Kroos kandi ikamenya ko na Modric ahari adahari rega n'umuntu ahari urabona ko n'igihe yinjiye hari akantu gatoya kahindutse parce que yavuga ati reka ndabatuze ndababwira ati dukinu kutugira ibi ariko abigira muri ico gihe Bellingham siyo yarari Vinicius siyo yarari bande avuga ati reka turangire tubigira rero muri ngo gitondo ku munsi wejo Rodrigo yanditse aravuga ati ibintu bimeze neza nubwo abantu bavuga ngo on association entre Vinicius Mbappe na Bellingham ngo nimwongere ko ngo ka lettre R ngo ka Rodrigo ngo turi bane ngo dushobora gukora ibintu bikomeye cyane gose bamusimbiye ko ramubwira ati wa mugabo we n'ibintu ko turacamwo
ibinyamakuru ko ravuga ibi nibi uri kuzana ivyo bintu byo kuvuga ngo amasosiyete y'abantu bane ati foto iyo post ndeka kuyuba abarayikuye gusa ico ngomba kuvuga kiki nico cyambere cyo narimbutse nahandiho abakinyi bane babataka kuko Rodrigo avuga ati je ndafise ico maze kumaririye equipe Biringamo niko kuko Vinicius wewe ivyo dusanzwe tubizi muga Kylian Mbappe hari izina azanye muri Real Madrid hariho ibintu Real Madrid yari imaze no vuga umwaka canke imyaka ibiri itaronka mu bijanye no kwinjiza agafaranga uyu munsi bariko binjiza kubera Kylian Mbappe kandi biragoye kuza kwicara ikizina nka Mbappe ikintu je mbona gishobora kuzobafasha ni kimwe no kuzosacrifice umuntu bita Rodrigo kugira abakina naho nyene bizobasaba ko baca basubira kuri systeme ya 4D kuko bizoshoboka ufise Valverde ukabufise Tchouaméni ukabufise Rodrigo ukabufise nande na Modric canke Tchouaméni nako Kamavinga bizoroha cyane gukina kuko uzoba ufise Bellingham Tchouaméni nande Valverde na Kamavinga abo bantu barashobora kugufasha ukaca watakisha abakinyi babiri ndavuga Vinicius ukajukinisha na Mbappe kuko byoshoboka n'ahandi ho turabona ko mu gihe bobandanya iyi system byarabonetse ko miriye isigaramwe abantu babiri isigaramwe Valverde na Bellingham na Kamavi nantuze Tchouaméni kuko burya urabye Bellingham nawe numuntu agomba kugenda abandanya arondera bya bitsindo bimwe bari kuravuga batanda gushika mu kwezi kw'icumi ukavuga ati nanje nduze ratio y'ibitsindo nico gituma ubona umwanya muremure amera nk'uwinjira ari naho ku rukino buriya gwa Atalanta nimba warabibonye haragezaho amuhamagara ntozeya uyu mumenyereza Ancelotti amwereka kantagira ngo yereka permeta ugaruka ari naho wabonye ko mu nyuma haragezeho amera nk'utanguye gukinira inyuma rero je kubwanje ndabona ko izi ni ntambamye zibiri zishobora kubago nituvuge ngo Carvajal vyamugoye byoreka kumugora gute wari kuza gusegonda byanse ntuze byaranatumye kubera amakosa bamukorera bimwe nyene Ferramendi yaranahavuye nawe yihora aviramo kuronka rouge uburuhe ni shavu ukabona eskiso passe devant abataka bari ko barafyina we nawe inyuma bari ko barakugurukana ucubibona hwereye rega ucubibona umunsi yakoze ikosa bubura ko umuntu umupro kabisa ukora ari yakosa kabisa uyu munsi ucubibona Kylian Mbappe hari imipira utazomubona ngo ari karaja guhataka Vinicius ico kizobikibazo bizobikibazo rero muri rusangi ariko ikiba kiryoshe nuko ari byinshi ukosora kabisa byabone mwiza numugwe mwiza banyaruka kubona ibintu bafise umumenyereza mwiza nibaza ko bashobora kuza bakabihindura mwiyinga abonye me bazokinana ni Getafe ninde tuzora kuko anye tuzobiraba haracari kara ariko urumva ko muri rusangi bombora hari ya ryojo ririyo rirahari kabisa kuko no munsi umuntu ashobora gufata ibintu mu minwe ntawe tubona ntawe uhari muri Real Madrid mu gihe vyanse ukabona Ancelotti akora nk'umushinga nahati naho muri abakadre mwese inje kabisa yakoze ikintu cyane nuko yaciyumvira kimwe gusa ni iki rero kiba kiryoshe ko mumenyereza yamaze kumira Real Valladolid na ive itanga kazi yarayitsinze Espanyol Barcelona ni equipe nayo itoroshe kandi tudu equipe tuba tuduze tuvuga duti reka twibike kamanota akirika rero no kurindira tukaraba ni equipe nziza turiko tuvuga ko ari mbi ni equipe nziza gusa bisaba ko umumenyereza yiga ati mbega baba star agira utuntu akosora ndabatanguriza rimwe canke hariho nicari nuko tumuna amataka tugaruka ku yandi makuru kuravugwa hari i Burayi.